waduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagire ibyiza wadukoreye. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro ntiwashwana n'abandi, tuziko tuzohurira iwacu mw'ijuru. Niwigire wari intwari mu muryango, wari intore mu babanyi n'abagenzi, wari umunyamahoro. mu bugaragwa kure cane, aho niho wanyisangiye. Nari narahebwe ndi ntabwa, nta n'umwe wo kunyibuka. Aho niho wanyisangiye Yesu, baranyibutsa nta kiguzi natanze. Aho niho wanyisangiye Yesu, baranyibutsa nta kiguzi natanze. Aho niho wanyisangiye Yesu, baranyibutsa nta kiguzi natanze. Waranyibutse, waranyibutse, waranyibutse Yesu, nta kiguzi natanze. Waranyibutse, waranyibutse, waranyibutse Yesu, nta kiguzi natanze. Kuva kwibukwa sinarindimwo, ntacari gutuma jewe nibukwa. Iyo uraba umuryango jewe wungamo, ntacari gutuma jewe nibukwa. Iyo uraba igihagararo canje, oya ntaco, oya ntacari gutuma jewe nibukwa. Iyo wumva amabwire y'abaduhama, ntacari gutuma jewe nibukwa. Waranyibutse, 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 uko nukuri. Waranyibutse Yesu, nta kiguzi natanze. Waranyibutse, waranyibutse, nishimiye Bwana. Waranyibutse, hallelujah. Waranyibutse Yesu, nta kiguzi natanze. Waranyibutse, waranyibutse, waranyibutse Yesu, nta kiguzi natanze. nari mboshwe rwose mu mwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye ndirimba Yesu. Ni igitangaza, ni igitangaza.
rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora uzageza iwanjye mw'ijuru iyo ngeragejwe n'umwanzi satani ngwa niyo ntambara nambaye ukwizera ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye tugira amahoro ya Yesu Kristo. Mbere yaho dutangura runo rubanza tugomba dusabe kujya musanga kugeza ku Mana. Mana data wa twese urakoze kurema umuntu, urakoze kumuha iminsi mikuru 3, urakoze kumuha umunsi mukuru wo kuvuka n'uwo kugira ubukwe n'uwo gupfa. Iyo minsi 3 urayiduhereza Mana. None rero turagushimiye mwana w'Imana Yesu wadukwiye mu idosiye yo gupfa. Ubwo rubanza rwo gupfa mwana w'Imana nikwe kwarukweze, ariko none tumaze kurukwega utuba tuburanira ubadutsindira. None rero mwami uyu munsi nawo ni umunsi wo kuganduka ugereka kuri iyo minsi 3. Hazoba uwundi munsi rero wo kuza kutuvana ngaha mw'isi tutwara mw'ijuru. Abagabo n'abagore bongere babonana, abana bongere babona ababyeyi babo, n'ababyeyi bongere babona abana babo. None twagushimira umunsi waduhaye umutekano n'amahoro. Uru rubanza ruhagarikire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. izingeza mw'ijuru amahoro igitangaza igitangaza rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora uzageza iwanjye mw'ijuru nyura mu misozi nyura mu mataba ahose niko harusha umutima njya nsaba Uwiteka kugira ngo mfashe Uwiteka nawe ntatinda kunyumva igitangaza igitangaza hose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora uzageza iwanjye mw'ijuru igihe nanirwa urugendo rwanjye ndebesha ukwizera ibiri mw'ijuru tuza tumuruho ndetse tuzahazwa Yesu mukiza niwe waturaritse igitangaza igitangaza rwose ni igitangaza Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora uzageza iwanjye mw'ijuru turahejeje uno mugigwa murazi yuko ngaha hamwe nawe busaroni Imana ndazi mwese murabizi. Uno munsi rero turaruvuye ko turarangije turaheraheje, nta rundi rubanza ruzoba kuri we nkuru, ariko rero turazi ko yari umugabo yari umushinga ntahe kandi yari afise inshuti n'abagenzi n'ababanyi. None rero twagomba twongere dutange ijambo ubwa nyuma, kuko nimba ari akadeni yari afitiye umuntu cankwe wari akamufitiye yoba yaribagiye kukamuha akakibuka mu nyuma, twagomba dutange ijambo ku muntu afise ijambo akaba atayandi tugira Imana. Ibisigaye turabivuga mu nyuma. Murakoze cyane. Hanyuma rero navuze nti ibindi turabibandanya. Ubu umuryango wicaye hamwe
barayaze ku muntu yoba umukuru w'umuryango igihe habaye nk'ikibazo canke habaye utugorane canke nkoba afise akandi kajambo yoshika ko kubaza hanyuma nawe akagishira mu muryango bakakiyagako kikaronkera inyishu. Ni umushinga ntahe Kabura Eric batazira baguma ko nahaguruke mu mubone. Nubu niwe mukuru wo mu muryango. Hirya y'ejo ngo bizoba bigoye azoshikira ubu nawe arafise abandi mu muryango bazoyaga kw'ico kibazo kizoba kije. So kuvuga ngo abaye umukuru w'umuryango ngo vyose azoca vyihereranya oya. Umuryango ni munini arafise umuryango bazoyaga. Nubu rero hirya y'ejo hakaba ikibazo ngaha. Murabona ko aba hajya hepfo gatoyi. Uzoba afise ikibazo ngaha ntazoshoka twera induru ngaha atarabonana n'abagumako. Kuko haraho uvuga uti nakarari kure reka ndavyigirire. Turasavye nk'ababanye n'abajyanko ibyo ntibizobe murakoze. Hanyuma twagomba tuce dukwirikiza iki kuko twabonye ko ta muntu afise ijambo tugomba dutangure gutanga ibibanza abantu muri mu nzira mutwubahiriza. Amarira n'umubabaro yatabyizigiro mfise amajana maza sinkubone naturu kugira neza kwawe kugingo bwanje iyo numva ndemerewe naniwe amarira yatabyizigiro mfise amajana maza sinkubone naturu kugira neza kwawe kubugingo bwanje ko ngufise n'amahoro nakiriye inkoni y'ukuganza kwawe n'imisozi imbere yanje atumwami Imana yampaye ukunesha ko ngufise n'amahoro nakiriye inkoni y'ukuganza kwawe n'imisozi imbere yanje atumwami Imana yampaye ukunesha naho ibiyaga vyokama imigezi igasurirana zovuga kugira neza urungamwe murundi ntawakumenya sokorwa n'isoni naho ibiyaga vyokama imigezi igasurirana zovuga kugira neza urungamwe murundi kugukengurukira muvyeyi wacu wamutugirira neza. None ngizi ifungurwa ziri imbere yacu turasaba uzihezagire. Hezagira ivyo tugiye kuvyakira n'ababitunganije. Turakengurutse muri byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.
bidegembyo Izina ryiza pe bagizigi mwisi izina ryiza cyane barishimye mw'ijuru izina ry'umwami Yesu rintera umunezero kuko amwikije urukundo zama ndamutazira amavi asafukame kw'izina ry'umukiza n'indimi zizezemere ko saruhoraho izina ryiza pe bagizigi mwisi izina ryiza cyane barishimye mw'ijuru
turashimira imbabazi zawe Yesu we, turashimira urukundo rwawe